ishirahamwe ryo kubitsa no kuguranana Twikangure Microfinance SA ifatikanije Isata Cashtel kijejwe ubuhinga bwo guhanahana amafaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa batanguje ubuhinga bise TM Cash bugiye gufasha abanywanyi b'iyo microfinance kubika canke kubikura hakoreshejwe telefone ngendanwa. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri no wa gatatu genekerezo rya 13 Munyonyo 2024. Gervais Ntirampeba arongoye urwego shingwa muri iyo microfinance yavuze ko ubwo buhinga buje korohereza abanywanyi b'iyo microfinance kugira ngo baronke service zitandukanye batarinze kuja ku magishe, kandi ko ije kubapfunyiriza urugendo no kubagabanyiriza uburyo bakoresha mu kwiyunguruza bagiye ku magishe atandukanye. Ikindi nuko bagiye kuzoha akazi abantu benshi ko hazogwizwa abaja bakasiteri hagati mu gihugu kugira ngo abakeneye kubika canke kubikura bakoresheje ubwo buhinga TM Cash bazoroherwe. Yabandanje avuga ko ubwo buhinga buje korohereza abene gihugu bo hagati mu gihugu byahora bibagora kuja kubika canke kubikura ku magisha atandukanye, ko ubu bagiye koroherwa bazitura abaja ba kasiteri babegereye. Tutanguza icese produit nshasha izofasha abene gihugu c'abanywanyi bacu koroherwa kuronka ama service yacu bamadusaba. Rero ngoma mpere ku ntangamarara ubu mu Burundi bivanye nuko abarundi benshi ndetse n'aba hagati mu gihugu bijukiye gutunga amatelefone ngendanwa, ziratumye guhanahana amahera hagati y'abantu byoroha bivuye ku bufatanye buri hagati y'amasosiyete akorera mu byo gutuma tumanako to kwita les opérateurs en téléphone mobile n'amabanki ndetse na microfinance. Imbere y'umuzo y'ubwo buryo bwa none abene igihugu baba hagati mu gihugu ntiboroherwa guhanahana amahera, kubitsa no kubikura amahera mu mabanki canke mu microfinance kubera wasanga ayo mabanki hariho aho adashika cane kure mu gihugu hagati, kuvuga mu kinyamazuru amilier rural reculé. Ivyo vyatumye abene igihugu baca babika amahera mu mihana yabo two kwita mu kinyamazuru la thésaurialisation. Ivyo navyo birafise ingaruka mbi nyinshi cyane, harimo ubusuma ndetse n'iterambere ryaca rigorana. N'amabanki canke ama microfinance agize ngo agiye gukorera mu gihugu hagati amilier rural reculé yarakunda kugira ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba, gushikana y'amafaranga bikagorana, bimwe twita approvisionnement, gutyo ugasanga umusaruro ntiworoha kuboneka. Niyo mpamvu hamaze kuza uburyo bwa none bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa, gushobora kubika no kubikura kuri konte ufise muri banki cyangwa microfinance biciye mu matelefone yawe, byaratumye ata mpamvu yotuma amabanki na microfinance yoja gukorera hagati mu gihugu cyane Amerika y'Hokule, ndetse n'ayasanzwe ariyo yisanga atamusaruro ukwiye aronka ugereranije uburyo gishe physique zikoresha nayo bunguka. Muri microfinance Twikangure naho nyene twaragerageje gutanguza amagisha atari make hagati mu gihugu cyane. Izo ntambamye tuje kuvuga mu ntangamarara twarazibonye. Ni nayo mpamvu twaciye twiyumvira ko twotanga gukoresha uburyo bwa none bushobora koroheza abene igihugu. Nibwo buryo umuyobozi mukuru wa microfinance Twikangure agomba ace ababwira, ariko buryo twadutanguze icese uyu munsi. Aserukira imbere y'amategeko microfinance Twikangure mu ntumbero yo korohereza abanywanyi bacu. Microfinance Twikangure yahavuye igira ubufatanye na societe ikora urudandazwa rw'amahera biciye mu buhinga bwa none yitwa Eris Company izwi ku izina rya Cashtel. Gutyo bica bituma abanywanyi bayo boroherwa kubika no kubikura biciye muri telefone zabo ngendanwa. Microfinance imaze kubona ko umunwanyi wayo ashobora kubika no kubikura atiri warashika kuri gishe physique, yaciye yiyumvira gusubiriza amagisha mwamwe yayo asanzwe ari hagati mu gihugu ku buryo bwa none bwo kubika no kubikura kuri konte ifise muri Twikangure Microfinance biciye kuri telefone ngendanwa. Ubwo buryo bwa none bukora bivuye ku bufatanye bwa Cashtel na Twikangure Microfinance. Twaciye turondera akazina twogita kugira ngo abantu bose biborohere, ariko bitwise TM Cash. Niyo mpamvu hari amagishe physique amwamwe ari hagati mu gihugu
ategekanwa kuzosubirizwa n'ubwo buryo bwa TM cash kubera ko atamusaruro ukwiye yatanga bivuye ko ari kure cyane kuko kugira ibikorwa byo kubika no kubikura bikunde umunwanyi azitura vyatwara uburyo bwishi cyane twikangure. Niyo mpamvu vuba cyane twikangure microfinance igiye gutangura kwigisha abanwanyi basanzwe bitura izo gishe fizike gukoresha mu buryo bwa none bamaze kumenyera niho izo gishe fizike zizosha zihagarara gutyo umunwanyi abonye umuaje wa cashitere azoba abonye twikangure kuko azoshobora kubika yongera bikure amenye ibintu byose bishobora gukorerwa kuri konte yiwe akoresheje iyo TM cash. Nkuko nako ndabivuga ku mazina yanjye ni Colombe Kami nkabandi umuyobozi ajejwe by'ubudandaji ngaho muri Twikangure Microfinance SA. Nkuko mwabyumvise rero no munsi tugira dutangure gukorana icese tugura icese ico gisata cyitwa TM cash n'uburyo dushobora gukorana biciye mu telefone turafata konte yawe tukayifatanya na konte Twikangure yiwawe. Ni kuvuga ikintu ca mbere gisabwa umukiriya wese watwikangure ategeza kuba acayugurura iyo konte Cashitel muri telefone yiwe. Hanyuma amaze kuyugurura acayegera gishe yose yatwikangure imwegereye akiyabonesha akiyandikisha ko agomba gutangura gukoresha ico gisata agasinya kuri ako gapapuro. Hanyuma amaze kubikora ikintu ibindi bikurikira arashobora kuraba ubutunzi, ashobora kuraba ibyakozwe ariyo historique, ashobora kuraba retrait, ashobora gukora retrait cyangwa gukora versement ku mu agent wa Cashitel ahariho hose mwibarabara. Ni kuvuga ntazokwirirwa ararinda kushika ku biro bya Twikangure cyangwa ngo ashike amanze kujuragirika mwibarabara ahariho hose ashobora kuzokora iyo retrait cyangwa versement akoresheje iyo TM cash. Gukoresha ubu buryo bwa none udoza bworohereza umwe n'igihugu aho wasanga afata urugendo runini n'umwanya agiye kubikura amafaranga cyangwa kuyabitsa abaje ati ubwo ntibizotera intambamyi cyangwa ingaruka mbi ku bakozi baba bakora kwayo magishe azobasubije n'uburyo bwa none. Kuri urwo ruhande hari ingaruka mbi ku bakozi ariko kandi ayo magisha azokora n'abahaja. Mwumva yuko ayo magishe uri umwe n'igihugu ufite konti n'Twikangure kugira urotira amafaranga nisa mwumva ko bisaba ko hariho umuaje wa Cashitel agufasha kugira urotira amafaranga ahubwo harimo abandi bagiye kuronka akazi. Mwumva ko mizo ntara hamaze gutanga uburyo bwa none bwa TM cash kuko bizokunda nuko hariho ahantu umuaje bisigura yuko hacasaba ko hashakugira abaje wa Cashitel. Bisigura yuko rero abo wibaza ko bocabura akazi ahubwo bashaka gucika abaja ubu bashobora kubafasha bene igihugu nabo babarutira amafaranga byoroshe. Ikindi naco Twikangure Microfinance ni ishami rishaka gutera imbere nico tumugambira araba inyungu bibaza kuronkamwo muje ariko rirakora. Ubwa mbere ubu buryo buzotuma Twikangure Microfinance ikoresha uburyo buke ariko umwe n'igihugu akaronka ico yifuza. Ica kabiri akandi karusho umwe n'igihugu azokoroherwa azosukira service zacu bitamuruhije. Ibijanye navyo nabo bakozi bavyumva nibaza yuko amategeko abitombora ko bigenda igihe umukozi ari mu kazi amakazi ntakabandanye afise contrat nico gihe ashatekererwa kuri amategeko ico nitsozinjamo cyane mbwa gikomeye bumve neza yuko ariho akarusho kanini ku bantu benshi cyatari ko bene igihugu batwitura ndetse n'abandi bazocacika abaja bagacika abakiriya bagacika abakozi badufasha kugira ngo dufashe abene igihugu. Mu bisanzwe mu rudandazwa novuga kari competition concurrence twege ugereranyije n'amakomisiyo bazoronka cyane aba aja ndetse kandi n'amakomisiyo abakoresha ubwo buryo bazoronka twege twovuga ko turi hasi cyane kandi mwumvise yuko dufatanya abikogwa partenariat na Cashitel. Hanyuma kandi natwe turafise uko dukora nibaza yuko abantu bazotwitura bazona yuko hari akarusho ugereranyije n'abandi bakora mu gisata cy'uburyo bwa none bwo guhanahana amafaranga. Harimwo ico bita digitalisation des services byamurabizi
mu kijanye na internet ikagurika murazi yuko leta y'u Burundi ikiragira utwigoro kugira ngo aboneke internet idacika murabizi cyane bisigura yuko rero ivyo bibazo byose habishika aho twahora so tuguma nibaza yuko ico kibazo cyo kiratorerwa umuti na cyane cyane yuko abarundi benshi bariko rijukira gukoresha telefone kugira baronke service bifuza batarinze gufata ingendo twegere twobizeza turavye inguvu za leta donc kubera yuko hariho ivyo bishaka gushika bivuye kuri twebwe canke bivuye ku muyaga nkuba canke iyo internet nayo bazi ko dukoresha tuyivanye ku bandi bafournisseurs d'internet tukavuga ati rero turavye inguvu leta y'u Burundi ndetse n'abakora mu gisata internet bariko barashiramo kugira ngo internet inyaruka twizera yuko ico kibazo giye kugabanuka no guhera ku ruhande rw'iwacu twege turagerageza cyane kugira ngo dukore neza kugira ngo abene igihugu bafwiture turabakiriya ko tumudandazwa tutiza gukora neza tugese service nziza bituma abene igihugu batidoga ndetse nayo mpamvu mwumva two turakoresha ibyo kano kugira ngo tworoheze abatwitura tubagira ingendo mwari mwabajije ku bijanye n'amahezo ico tuzanye cyakabijya kuri ivyo twashaka duhumurize abene igihugu boba bari muri izo ntara mwumvise zirimo amagishe tuzohava duhagarika nta hantu na hamwe twateguye twohagarika gishe ziri mu ntara zose hamwe mwene igihugu aboraho yitura hariho gishe n'imiburiburi imwe yahasigaye ituma izoshobora kuboroherereza hamwe vyonashika amaheza akaba yagoranye arashobora kwigora kideplasa gato akaja kuri gishe iri muri iyo ntara bagashobora kumutunganiriza murakoze